Ndabaha ikaze nanone banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshene ya YouTube ya ICTV abashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye, amakuru abagezweho. Turi ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025, umwaka mushasha, umwaka tugiye kuja turabashikiriza amakuru menshi nkuko twama tubikora, tukaba tubashikiriza amakuru adasanzwe aba yagiye avugwa, izivugwa mu binyamakuru, ivyagarutswe ko ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye, ndetse n'andi makuru tuvana kuri mwebwe nyene mudukurikira mugakurikira runo rubuga, tukabashikiriza amakuru atosoye neza. Umuntu utakuyundi wafyonze kuri subscribe uronka notification, ubaye ugiye gutangura uno mwaka utaragira sabone wo bikora kugira uko turashira ko inkuru rajonka notification. Tudatevye ka tubanze tubabwira ingingo nkuru hano makuru yacu ari buze kwibandako. Inzu iriko irasha muri CNDD FDD, ibintu vyakomeye cane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye akaba yatanguye kwerekana bimwe mu bimenyetso vy'uko inzu iriko irasha muri CNDD FDD, akaba yasengeye umugabo wiwe akanasengera n'igihugu muri rusange, reka akavuga ko hari abantu ba Yuda bagomba gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Angelina Ndayishimiye imigabo n'imigambi y'abagizi ba nabi mw'izina rya Yesu Kristo. Ba Yuda ntibabutse, Yuda ari umugendanyi wa Yesu. Abo bagendanyi ba Yesu yita Yuda, bagendanyi b'umukuru w'igihugu canke abagendanyi ba Evariste Ndayishimiye canke ba Angelina, boba bagomba kugira imigambi mibi. Murazi ko hakunda kuvuga ibintu vy'uko muri CNDD FDD icuka atari ciza, cane muri kino gihe himirije amatora aho ibintu vyayangaye. Muri ano makuru muraza kubikurikira, turaza kubaha idonido tubabwire ivyo makuru, ndetse tuze no kugenda duca irya nino vyishimo mwagiye muranyegezwa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD, Reveriyano Ndikuriyo, ishavuriraniga muri kino gihe. Reveriyano Ndikuriyo ari mu gacerere kadasanzwe kanateye ubwoba Perezida Ndayishimiye ndetse n'abandi bagumyabanga. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Mu rwego w'igisirikare naho turaza gusimbirayo tubabwire amakuru ahavugwa, ndetse tuze no kubabwira ko bivugwa kuri Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca n'umushikiranganje wa mbere, bakaba mutazira ndakugarika. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Turafise izindi nkuru zitandukanye ziba zigenda zivugwa, turaza kugenda tuzicya nino mwanya dukundiye, turaza no kubashikiriza kubivugwa ku mushinga amateka rwa Agathon Rwasa, akaba arongoye urumugambwe seneri utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko n'umugambwe seneri ukaba waracitsemwo ibice bibiri. Igice kimwe kikaba kirimwo abashigikiye Rwasa, abandi nabo bakaba bari mu gice coba kiyoboka CNDD FDD. Ivyo navyo tubonye akaryo turaza kubigaruka ko muri yano makuru twabiteguye. Barundi kazi nababwiye, Barundi kazi nababwiye ntimuje mu matora. Ubu ndagisubiyemo kutumvira bijana mu bihano. Nimwaja mu muri ayo matora ndabibabwiye muzoba mucaguye urupfu. Muze mugombe mu bikore canke mu bireke. Nimwaja mu ayo matora muzoba mucaguye urupfu. Kari muzobibona. Mbere je ntere nakamo nabo bahagarariye ayo matora nibabireke, nibagomba amahoro. Reka mbahe ikaze rero muri ano makuru. Ivyo byose bidukundiye turaza kugenda tubigaruka ko mwese aho muri rya nino hatandukanye. Ndabaramukije n'abakaze. Inzu iriko irasha muri CNDD FDD, ibintu birakomeye gose kubera ko icuka si ciza mu ndongozi. Murazi ko kuva Petero Nkurunziza apfuye haradutse ibintu vy'indyane muri CNDD FDD. Uwo mugambwe umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi, waragiye ucanamwo akatari gake, zimwe mu ndongozi zo mugambwe zikicwa, izindi zigahunga zikangazwa. Uburorero buhari ni bwishi cane, ba Adolphe Nshimirimana, ba Petero Nkurunziza, uko bagiye barabacisha ku buhomba murabizi. Abagiye barahunga ba Hussein Rajabu, ba Leonard Nyangoma, abagumyabanga bakomeye muri uwo mugambwe
batari bake bariho ni Dasi Hatungimana, abo bose n'abari bakomeye mu mugambwe CNDD-FDD, ariko kubera ko CNDD-FDD ikunda kugira ibintu by'ibibazo mu kutumvikana muri politike yabo, ndetse bamwe bavuga ko harimwo ababa bafise ubukunzi bw'inda bagomba kwikubira ivy'igihugu, hakazamwo indyane zidasanzwe. Muri kino gihe ababikurikiranira hagufi babona ko ibigiye kuba mu gihe himirije amatora y'umwaka muri umwaka wa 2025 bishobora kuba bibi gusumbya n'ivyabaye no mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muribuka General Guillaume Bunyoni aja gukugwa mu mabanga, ukuntu abategetsi bagiye baravugira mu migani bakavuga ko hari Imana igiye kuduza, abandi bati abangwanya ni benshi. Muri bika ijambo ryavuzwe n'umushikiranganje wa mbere muri ico gihe yari Guillaume Bunyoni, akavuga mu ishengero avuga ko hari abantu bariko baramugwanya, kandi ko abariko baramugwanya ngo batazomushobora. Umugore wa Bunyoni nawe akaja mu rushengero akavuga ko Imana igiye kumuduza, akavuga ko ibintu biriko biraba, ati mu cyubahiro ciwe umwamikazi wacu vyaguruke, reka tumwinginge buke buke, nabonye haragendeka ashike hano kugira ngo nawe abaramutse. Hapa ni nyumbani, ukitoka hapa tu naruka mara moja hapo juu. Karibu cyane. Haleluya, shengero ry'Imana. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Uhora habaho umugisha. Ndanezerewe cyane pastori, twaherukana muri 2009. Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ivugana nanje, ico gihe nari umudamu w'umushikiranganje. Imana ivugana nanje ko Imana igiye kunduza gusumba, ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye n'ibindi ndabirindiriye. Nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara, kuko nakuye umugisha, nazanye ituro ry'ishimwe, ndatanga umuriyoni. Uhora umugisha. Ariko wihanganye ntuhora uravuga, ugasubira ukavuga, ahubwo ukaduza ijwi. Bene data, turasabwa ngo duhuye n'amageragezwa, duhuye n'ibyago, tugire umwete, tugire kwihangana, tugire kandi kugira ingufu kugira ngo dushobore gutera intambwe. Ijambo rigira kane, Yesu yarabajije ngo mugomba iki? Mbega tweho tugomba iki? Uno musi ngo twicaye ngaha twashagaje hano, tugomba iki? Umwe wese muri twebwe afise objectif yihe umuka ngo barakurikira Yesu. Gukurikira Yesu nuko akira agakiza, gukurikira nibizi kubera ingeso zabo mbi, ugasanga babaye nk'ishengero ryazibagize impumyi. Iyo ni General Guillaume Bunyoni ku batari bamuheruka. Ico gihe yarakira umushikiranganje wa mbere, umugore we mwamwumvisha ati Imana igiye kunduza. Muri ico gihe Perezida Ndayishimiye nawe yaravuze amajambo atari make gose, avuga ku bagomba kumutembagaza. Nganje kana nanje ko Imana bonye n'ibindi ndabiri murongo utukura. Shaka ubende, jeni waruta Imana nzoguheba. Shaka ubende kabisa. Ntidushobora kwemera yuko Burundi bushaka gukena kubera imbura kimaze dufite. Shaka ubende mugubu jewe amafuti bakabana bakora amafuti mugara babwi jewe amafuti bakoze hirya yejo narabahebeye. Mugubu naraciye umurongo utukura. Shaka ubende, jeni waruta Imana nzoguheba. Shaka ubende kabisa. Ntidushobora kwemera yuko Burundi bushaka gukena kubera imbura kimaze dufite ngaha. Imbura kimaze babonye Imana arabahaye, baca bigira rero bihangange babikuye he? Hari ivyo bavutse bafise ngira ivyo beshi muravyibuka, twagiye dukunda kubibashikiriza. Twagira tubanze tubibutse
uko injyane zo muri CNDD-FDD zitangura ndetse na bombora mu bihangange akenshi batangura bavugira mu migani bakaja mu mashengero bakavuga ariko badatomora neza ibyo bariko baravuga. Ubuhoho umugore wa Perezida Ndayishimiye yamaze kubona ko ibintu bikomeye, nawe yavuze amajambo adasanzwe yateye benshi ubwoba, bati bya bintu byo muri CNDD-FDD burya vyakomeye kandi bamwe bahora babinyegeza byatanguye kuja hanze, abenshi bakaba bariko baribaza ubuhoho bigiye guhera gute. Angelina Ndayishimiye arasaba ko imigambi ya Herodi isambuka mu Burundi. Mu gutangura igikorane cyo kuwa 28 cari gushika ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024, Angelina Ndayishimiye akaba yarasenze ari imbere y'abacitavye bose, maze asambuza imigambi y'aba Tobiya n'aba Senabirati n'aba Herodi n'aba Yuda. Muri iyo mvugo ifobetse ntivyama vyoroshe gutora uwo mutegetsi abavuga, kumbure abo Angelina yita Tobiya na Sanibarati ngo ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri Yuda, Angelina Ndayishimiye yaratomoye ko ari abagendanyi bo hafi bagurisha uwo bagendanira. Aho rero Angelina Ndayishimiye yaratomoye ko ari abagendanyi bo hafi bagurisha uwo bagendanira. Aho birumvikana ko hari umutegetsi wo hafi y'umukuru w'igihugu yoba yikekwa ko ariko aramugurisha canke ko ashaka kumutembagaza. None Herodi ko ari we yari umwami, tubifate gute ivyo navyo? Ibi bintu ntibyoroshe cane. Herodi akaba yari umwami aganzwa n'umugore agahama imvuga kuri. Muri Bibiliya biboneka ko Herodi yari umwami yica abahanuzi. Herodi akaba yaragendera cane ku mohe y'umugore wiwe no mu gihe yaba abona ko ari amakosa. Vyageze aho umugore amusaba umutwe w'umuhanuzi Yohani Batista, amuhoye ko yavuga ukuri uwo mugore atashaka kumva. Umwami akaba yararemerewe arabikora. Mu gihe ca Herodi imvuga kuri zarahunga igihugu, zarapfungirwa ubusa, zaricwa. None uyu Herode Angelina Ndayishimiye avuga mu Burundi yoba arinde? Haraciye imyaka irenga ibihumbi 2 Herodi muka Herodi asavye witwa Herodiyadi, ni muka Herodi asavye umutwe wa Yohani Batista, kandi abikora mu munsi mukuru igihugu gikoranye, agira ko arumirwa. None rero hakaba haciye iminsi 5 umupfasoni w'umukuru w'igihugu asavye imbere y'igihugu gikoranye ko imigambi ya Herodi isambuka. Uyo Herode rero ninde vy'ukuri? Kubatagurikiye amajambo ya Angelina Ndayishimiye, ngira mubanze mubikurikire mu mvugo yiwe nyene ukuntu yariko arasenga. Namajambo yateye abantu benshi ubwoba, bakibaza ubuhoho n'ibiki biriko biraba muri CNDD-FDD. Ariko Mana nzima nticyabuze kwamugura. Naco gituma dusavye amahoro ngaha mu gihugu cacu, naco gituma dusavye uburyarya buranduranwa n'imizi, turasavye abakozi b'intungane, turasavye Mana nzima abatoranije. Mana nzima twebwe gusabira n'umwaka tugiye gutangura, turazi ko turasambuje imigabo n'imigambi y'abagizi ba nabi mw'izina rya Yesu Kristo. Ba Yuda ntibabuze. Yuda ari umugendanyi wa Yesu, ariko Mana nzima nticyabuze kwamugura. Naco gituma dusavye amahoro ngaha mu gihugu cacu, naco gituma dusavye uburyarya buranduranwa n'imizi, turasavye abakozi b'intungane, turasavye Mana nzima abatoranije. Mana nzima twebwe gusabira n'umwaka tugiye gutangura, turazi ko turasambuje ngira muhejeje muravyumva. Angelina Ndayishimiye ati turasavye Mana usambura iyo migambi yose y'abariko baripfuriza nabi. Ariko ikintu kiriko kiribonekeza ngaha nuko ibintu bitoroshe mu bategetsi, kandi izi mvugo nkuko twabibabwiye ndetse tukanabaha uburorero bw'ivyabaye mu gihe ca Bunyoni, abategetsi yo batanguye kwikekana batangura kubicisha mu masengesho. Ubuhoho rero ibintu vyakomeye. Amatwa dusumira nuko muri CNDD-FDD hari icuka kibi cane cane cyerekiye ikiringo kigira kabiri ca Petero Nkurunziza, ca Petero ca Perezida Ndayishimiye Murantunga. Perezida Ndayishimiye akaba bamwe ku ruhande rugizwe akagwi gatoya karamushigikiye,
akandi kagwi cane cane akagwiriyemwo abavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza ntiberekwa na gato Perezida Ndayishimiye. Aho rero bakaba bavuga ko igihugu capfuye kandi ko cishwe na Perezida Ndayishimiye. Abandi bati umugambwe warasambutse nta nguvu kigira, gushika naho muri CNDD-FDD bafise ubwoba bw'abakeba abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko bafise ubwoba ko bashobora kwikangura basanga igihugu cabavuye mu minwe. Uko kutumvikana rero ko mu bihanganye vyo muri CNDD-FDD hakaba harimwo n'icuka kibi, harimwo kwikekana, ubwoba ni bwinshi cane mu ndongozi. Agacerere k'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo karateye ubwoba cane bamwe mu bagumyabanga. Muri kino gihe ntaboneka cane mu bikorwa, murazi ko ari umuntu yakunda kuvuga amajambo yo gutera ubwoba bakeba. Muri kino gihe hoho wamengo ntawe uhari, ibikorwa vyiwe ntabwo bikigaragara nka mbere. Perezida Ndayishimiye nawe ubwiwe arazi neza ko biriko birategurwa na Reveriyano Ndikuriyo hari ibintu bidashobora kuza kuvyorosha mu misi iza. Murazi ko mu kwezi kwa gatandatu ariho himirije amatora. Ibi vyose rero bikaza vyunyura ibintu, ni mu gihe kandi uwo Perezida Ndayishimiye atari no kumvikana n'umushikiranganje we wa mbere. Bisa nkaho Perezida bamuhariye ivomo, abenshi wamengo ntibahari. Ibikorwa vyose Perezida Ndayishimiye yirirwa aravyikorana, arico gituma mu bibazo bikomeye nyamukuru bihanze igihugu atanyisha iboneka, kuko abategerezwa kumufasha bose baramuhariye ivomo. Hari n'ababona ko ari umukenyero mwiza wo kumugwanya, kuko ibintu bimaze kumutaka w'amazi abanyagihugu bazomutakariza icizere. Mbere nibaja gutora, hageze gutora, mu gihe hoba haserutse undi muntu bazomuja inyuma, kandi ko abahora bamusaba bamufasha kwiba amajwi muri kino gihe nawe ntibariko barumvikana. Ibi vyose rero bikaba vyerekana ko ibintu vyoba bitifashe neza muri CNDD-FDD. Mu makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku zindi nkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa, tubaha idonido ku mazina amwe dufise yo muri CNDD-FDD yoba ariko arashigwa imbere kugira asubirire Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye bimwe arabizi, ibindi ntavyazi, ariko ibi vyose birashobora gutera ikibazo gikomeye cane mu Burundi, kubera ko aho ibintu bigeze muri kino gihe ngo abarundi harimwo n'aba CNDD-FDD baranyotewe impinduka. Mu makuru yacu yo hanyuma turaza kubashikiriza na buno buhanuzi twatanguye twumva. Mu gihugu cy'u Burundi nta n'amashinga amateka dufise. Yaho tuba dufise n'amashinga amateka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi baba baramukuye kuva kera. None mu gihugu cy'u Burundi ntidufise n'amashinga amateka, dufise abantuza abakozi b'umugambwe. Akarorero amajambo yavugiye Mwaro akavuga ngo urumva ngo jewe ngo bariba ngo kugira ngo jewe ngo jewe ngo abantu bambone nabi, ngo kugira ngo abanyagihugu bangumukane, ngo nanje ngo sinzokwigera ndabakura, ngo twese tuzojana. Muzojana nyene mwese, abasuma mwese muzojana. Nkaho igihugu gifise ubugitwara yari yatanze imihoho bateragura. Si ivyo gusa, umukuru w'igihugu yaravuze ati hagutwara abarundi wotwara abayahudi. Ivyo turaza kuvyumva mu makuru yacu hanyuma, ntuze kuja kure, turaza kubikurikira byose mw'idonito. Ndabakengurukiye mufyonde kuri subscribe, musangize bagenzi banyu, mukanya turaza guhura muri ayo makuru yose tutababwiye mu buryo bw'idonito.